hashobora kuba hari yindi migwi ikomeye kurushaho. Mwumva no majambo muyumve neza. Abavuga ati nahora nkora ikiganiro. Ikiganiro cy'ubwenge. Iradira. Wakora ikiganiro cy'ubwenge. Amajambo y'ubwenge. Burya rero ubwenge ufite byinshi. Ufite ayi. Nahora nkora ikiganiro cy'amajambo y'ubwenge nkaza nkabwira abantu amwumvise ijambo kana ko ryumva hariya. None nimuse kino jambo nagomba kuje ndabaza bati mwumvise no majambo ya Kylian Mbappe rote avuga ati uno munsi novuga ngo witwa Upamecano ati numukinyi wijunja n'ijambo no defense novuga ngo akomeye cyane igihagararo kimeze neza ati n'umugwi novuga ngo ukomeye ariko haraboneka kuba hari n'indi migwi ikomeye kurushaho. Ari amajambo nakuvuga ko ari amajambo y'ubwenge. Nukuvuga yashatse kuvuga ko ari muri equipe nziza mugabo bitavuze ngo ari muri equipe ya mbere nziza ku isi. Siyo gusa kanatsinda novuga ari muri Bayern Munchen. Ni muri equipe za mbere nziza muri kano kanya ku mugabane wa Buraya. Ndetse no mu mupira w'amaguru muri iki gihe novuga ko numwe mu migwi ya mbere myiza ku isi. Bamwe bashobora no kuba bawukrasa nk'uwa mbere mwiza ariko nk'umukinyi wa Madrid biragoye kuvuga ngo Bayern Munchen ni equipe ya mbere nziza ku isi kuruta twebwe. Kanatsinda navuga nawe nyine ari muri equipe itari mbi cyane nibyo batsindwa mugabo batari babi cyane gose. Hari za Manchester City nziza, hari za Arsenal nziza, uwo kwitiza mbere nziza ku isi. Hari za Barcelona ziri ngaho nyine zimeze uko, za Paris Saint-Germain zimeze neza cyane. Nuvuga ko kuvuga ngo hari yindi migwi nayo nyine ishobora kubirutiyo cyangwa hari yindi migwi rutuwo namahitamo cyangwa n'ijambo rya Mbappe nyine ku ruhande rw'ababona ko atari equipe ya mbere nziza ku isi ndetse afise izindi equipe za mbere nziza ku isi nishije n'ijambo je kubwa niko naritahuwe. Ariko uko bigenza kose nuko Dayo Upamecano ari muri equipe za mbere nziza ku isi. Imwe muri equipe za mbere nziza ku isi. Ariko abantu batego yumvira kandi kantu kavuga ngo nimba avuze ngo ari muri equipe nziza batera ma equipe nziza abantu teko bavuga ati ubwo witwa Kylian Mbappe ntiyo reka rekeza avuga ati mu ma equipe nzimeza raba Upamecano uve kwa Bayern Munich werekeze no muri equipe itwa nka Real Madrid ati mu ma equipe akomeye kurusha equipe yawo ubwo icyo jabo ico kintu kumengo kubara kantu nyene yo yashizemo nyene yasobesemo ati erega kaze i Madrid naho niho habameze nkakanya no kubira ko Arsenal yo equipe ya mbere nziza ku isi wampaririza mwiki. Ufise ubivugira fact mfatira ko nkavuga nti ndavye muri defense equipe yubatse kuno. Par exemple kafatire nyine nko kuri Arsenal nka karorero. Ndavuga ni David Raya yabaye meilleur joueur canke meilleur gardien wa Premier League saison zibiri ziheze. Nkaja muri defense nkavuga ni William Saliba yagaragaye mu rutonde rw'abakinyi bitwaye neza muri Champions League. Nako muri Premier League murantunga. Premier League hariya. Yego. Yabaye umwe mu bakinyi beza bari kumwe na Gabriel Magalhaes nuko batatwaye ibikombe mugabo ni bamwe mu defenseur ba mbere beza ku isi. Fise Mosquera ku rundi ruhande nk'umu defenseur wundi ashobora kuza gufasha n'abandi batandukanye. Ukaja ku zindi poste ukaraba zibiri fise Julian Timber, fise Ben White. Ahandi fise Calafiori, fise akagasore ka Lewis Skelly. Yego. Hagati ndafise Zubimendi, ndafise n'abandi bagiye batandukanye. Odegaard n'abandi benshi. Amazina menshi. Ubusatirizi ni gutyo. Acha mvuga ni equipe iruzuye ndetse na performance bageze ko muri kano kanya zibagira imwe muri equipe za mbere nziza ku isi. Canke se zibagira equipe ya mbere nziza ku isi. No kuri classement ni nayo ya mbere. No kuri classement ya mbere muri Premier League. Yeah. Mwigano rya mbere geza ku isi. Rero ubwo ni fact imwe. Mugabo undi muntu ashobora gucaza akakubwira ati nanje mfise Bayern Munchen. Fise defense mfise gardien yitwa Manuel niwa nubwo atekwa performinga biteye ubwoba muri kino gihe ariko bashaka kuja kumurondera ubundi munyeza mu mushasha. Fise aba defenseur ba Diopte ba Min Jae Kim uyu musore bakuye muri Bayer Leverkusen yitwa Jonathan Ta akuja kuzini impamvu ukaraba mu busatirize n'ahandi hagiye tandukanye bakakubwira bati iyi equipe ya mbere iza ku isi. Ni nkuko na Paris Saint-Germain zakakubwira ngo nanje Paris Saint-Germain fise equipe ya mbere nziza ku isi kubera ko fise abakinyi beza nubwo bari mu mvune bogaruka boca batanga performance nziza mugabo je kubwanje novuga ngo mfuze equipe za mbere nziza ku isi. Bayern Munchen no ishimbere ya Real Madrid kano kanya no ishimbere ya Barcelona no ishimbere ya Paris Saint-Germain no ishimbere novuga yizinde equipe zitandukanye mugabo nvuze ngo no ishira muri calibre zimwe na Manchester City na Arsenal sinobambesha especially nka Arsenal kubera ko fise fact zigaragara
Houston nubwo ndavuga twenga fise fact zigaragara zivuga izi equipe nizo equipe zitaratsindwa n'urukino rumwe muri Champions League, nizo equipe muri championnat zabo zimaze gutsinda match nyinshi zimaze no gutsindwa. Eski ikindi kintu uzunyemezamwo ngo equipe yameza kwisukuruta ivyo ni yihe? Nka Real Madrid bakuzana ko kugeza muri kano kanya rero equipe ya mbere ifite ibikombe 15 vya Champions League. Nivyo vya mbere biza bibavuye ngo equipe ya mbere. Tuvuze akakanya none tuvuze mu mateka. Wese tuvuze mu mateka tukavuga ngo Real Madrid. Mu bisanzwe egare diki nayo mateka nyene nubwo yazana. Hari gihe hose ubumwe wose afise ivyo ashobora kuza kugusigurira ugasanga equipe yiwayigize ya mbere kano kabitaho. Cyane esko urabizi neza yuko kano kanya nk'akarorero kana makarorero. Yego. Ubu Real Madrid nivyo yiti ya mbere mu mateka kwisi ko ifise ivyo bikombe vyinshi kumbure vya UEFA Champions League. 15. None reka tuvuze mu mateka, reka tuvuge mu mateka nyene. Mugabo tuvuze umunsi tuvuge umunsi nyene. Nayo mateka bivana n'ivyo bushingiye ko mbe basho no munsi kuyo Real Madrid nyene hurira mu higanwa rimwe rya Copa del Rey na FC Barcelona uracayita ko ariyo ya mbere mu mateka. FC Barcelona ijika kubya ati ndi wa mbere mu mateka mu bikombe vya Copa del Rey wo hakana. Urumva mu bisanzwe impamvu basinka Real je ntarira cyane bavuze ngo equipe ya mbere mu mateka nuko batwaye ibikombe vyahuriwe ko na equipe nyinshi nizo equipe za mbere nkuru bavuga ko ari iganwa ry'imigwi myiza. Bisanzwe nivyo nyene nakubwiye kujya Chelsea barakubwira ngo amateka y'igikombe umuguje gusigura oye none nkuko mu Chelsea barakubwira ko bambara baje nka equipe mondiale ni equipe ya mbere nziza ku isi ubaharirize ko bande bafite ico gikombe. Oya nico bafise rero nka Real Madrid bavuze bati turi equipe ya mbere nziza ku isi bafise Champions League nyinshi bafise Mondial de Club nyinshi uravuga uti sawa nta kibazo canke naho Chelsea ngubu yacize kakugira ati dufise ibikombe byose byo ku mugabane wa Burayi ninde wundi nitwe twa mbere uba hari gusa nabikibazo none gashaho giye gutwara ihiganwa ry'inama bari mu nama ari none siko mugabane wa Burayi undi atigeze arikina iryo higanwa nawe yama muri Champions League bahure n'indi migwi iva ku migabane itandukanye nawe urumva bagigura n'ime equipe muri Chelsea ega bazana fact ivuga ngo niyo Champions League nyene wihayagize natwe turayifise ni nkuko woza par exemple nka mu Burundi ugacuvuga ngo natwaye 4e division natwaye 3e division natwaye 2e division natwaye 1e division ibikombe byose bikinirwa mu magano yose narabitwara ndayifisigira 5 na Coupe d'Unité ndayifisigira 6 hayimundi umuntu agaceza akakubwira ati nanje fisi ibikombe 9 vya Primus League uwo muntu moja hamwe kwera uwitwa twaye byose uwitwa reka mvuge kuri kino kintu mu bisanzwe ntiturimo kuvuga ngo equipe ya mbere nziza mu mateka ubundi Mbappe ashobora kuvuga ngo si equipe ya mbere nziza Bayern Munchen muga ntiyubatswe kuvuga Real Madrid arashaka kuba yavuze ati hari indi equipe yitwa Arsenal twibukana dukoreye ko natwebwe nziza ku isi kuruta Bayern erega Patrick yavuze mu equipe meza ntiyavuze muri kano kanya ashobora kuba yavuze mu nzira zibiri muri kano kanya cyangwa akavuga no muri kino gihe mu gihe atavuze ngo yabaye akavuga ngo ngo si ni kuvuga ni umwanya nyine ni umwanya muri kano kanya si yo equipe ya mbere nziza ku isi ni kano kanya nyine ndabwira equipe ya mbere ku isi no muri kano kanya ariko reka mbanze some no buno butumwa bw'uno muntu ni Paris Saint-Germain ni Chelsea witwa Nestor bati oya Bayern Dominique ntisumba Real Madrid n'ukuri uyise naduhe ubunini bwayo kugira uzeme ngo bahe fact genda ego zana tubahe fact hanyuma mu fact zinyemeza ngo Real Madrid ni equipe nziza kuruta Bayern Munchen. Real Madrid ngo niyo equipe ya mbere ku isi uko mfise ngo ntacibuze oya nyine mu mateka ntacibuze mugapana muri kano none se equipe yandwe muri Champions League irakibuze equipe yandwe muri Champions League nisizwe na Liverpool Real Madrid indatacibuze Real Madrid se equipe yandwe muri Champions League oya waje mu mateka oya mu mateka yarabitwaye pe irafise Conference League iyo izo ni n'amahiganwa mato aya n'amahiganwa Chelsea yo kuzana ayo yanavutse ubunyene rega Conference ikibazo ni ntakidafise rega ni nkuko cumbwira ngo ntifise Premier League ikibazo ni nta bushobozi bwo niyemerewe kurikina rega Houston oya jewe aha hantu oya sinaje Premier League yo ntaniyo yo nakina nico gituma nabwira nishobora kuronga byose nyene mugabo ibyishobora kuhambya byose birabifise none ubu Real Madrid kwifise Europa League woyishinjiki nifise Europa League Real Madrid ifise Europa League yo muri 2000 nyamatari 2000
oya 2000 batwaye igikombe cya UEFA Champions League 2000 nyene nimba atari 2000 canke Zinedine sinatsinze igitsina muri finale inge gato oya pana mu ma 2000 ni ahubwo noba nihenze kera umwana cyane igihe bigeze kugwa gatonya ingenda bikurabire oya tubandanye tunabandaniza niwa na kirongo natubwira ubwira ikintu kimwe Ridike ubwa mbere na mbere iyo tuvuze ngo equipe ntacibuze ntituba tuvuze equipe ngo yatwaye ingano twa tuntu duco mu makarita oya ahubwo ico gihe no niyo Chelsea yatwarize ubwo buhigano bwa conference Real yari kwitwara ibiki yakitwara ibikombe vya Champions League yari kwikina Champions League neza cyane est-ce que dushe tuvuga ngo Xabi Alonso ngo nako Xavi Hernandez igihe agera muri Europa League iyo agira amahirwe agashatwara Europa League zibiri Real Madrid ifise Europa League zibiri 1985 na 1986 sawa ni hiyo nyene ari kuko baki kuva 85 ni 85 Yeah, 86 nico gihe bigeze kuba ivyo 2006 cyatwaye Sevilla rero ndakubwira novuga ko ibyo kuvuga ngo gutwara ngo ibikombe ngo byose ngo vya Europa League ari n'amahiganwa occasionnel ujamo kubera ko wananiwe no gukina Champions League ushatse kuvuga no gukina Champions League kuvuga ngo je maze gutwara ibikombe byose bikinigwa ku mugana w'Uraya aho twokumvika mugabo mbwiye ngo equipe nziza kubera twaye ibikombe ngo vya conference vya Europa League ntitwokwemera cyo tuvuga yuko ari equipe nziza kuruta Real Madrid mu mateka kuruta Barcelona mu mateka kuruta Man City sinogera kuko ni equipe y'ubunyene kuruta Manchester United shangi Liverpool mu mateka oya ni nkuko par exemple umwanya noje kukubwira nti ni equipe ya mbere mu mateka ya Premier League ugacunzana ngo Manchester City hacanda kuvuga nturi umwana mu mutwe uzana Man U Arsenal na Liverpool cyane zana Man U na Liverpool ni ntazi nizo zitatu na Chelsea ni miburiburi mugabo gucuza ukambwira ngo Manchester City cyane kuvuga nturi umwana mu mutwe ko aravye Pep Guardiola atwaye ibikombe 6 vya Premier League mugabo nshinda kuvuga muri kano kanya ni equipe ya mbere nziza facts zinyerekeza kuri Manchester City neza gose rero iyo mvuze ngo kugeza kano kanya ni equipe nziza nkakubwira Bayern Munchen nuko mfise facts zigaragara iyi equipe inanirijwe bwa mbere muri weekend heze ino sezo yari kirakora amateka novuga ngo yego yagomba ishike wanashaka kunkino nimba 16 imba ni hende idatsinzwe match n'imwe na rumwe idatsinzwe match n'imwe equipe ya Arsenal nayo kugeza aka kanya yari maze inkino zishika kuri 8 itazi ikintu shishwa gutsindwa n'igitsindo na kimwe tankesi igitsindo na kimwe eske wocuma facts zimeze gute zinyemeza ngo Xabi Alonso atsinda muri Madrid 2-1 aruta equipe ya Arsenal ndetse n'imihuro yagira huzize equipe par exemple nka Bayern Munchen yagiye kwa Paris Saint-Germain yatsindirayo nande yagiye tandukanye yagira jayo kuri izo equipe zikomakomera atsindirayo ubwo rero Real Madrid nabo bagiye kwande kwa Liverpool baratsinzwe kwa Atletico baratsinzwe kwa Paris Saint-Germain baratsinzwe kwa Mallorca baranganije ni Mallorca ari Barcano Mallorca bazizo ni equipe ntonya novuga ko basata challenge zitanga nubwo ibi batsinze reka tuvuge ko ibajaniranije mugabo Jeff is fact zinyemeza ngo kweza kano kanya ucimbwira ngo mbwira equipe ya mbere nziza kwisi kugeza kakanya yini no sezo no kuzana hagati ya Bayern na equipe yande ya Arsenal nubwo ntoshira kure Real Madrid nka equipe iri ya mbere muri championnat yabo ndetse iri mu kibanza cindwi muri Champions League kubera ko batsinzwe match imwe gusa nubwo ntoshira kure equipe ya Paris Saint-Germain ariko atuvuze muri rusange mvuze ngo muri kino gihe equipe ya mbere nziza kwisi nibaza ko Bayern Munchen ntoyizana imbere y'izi equipe muri kino gihe kubera ko Paris Saint-Germain ni equipe je kubwanje no kwitiza mbere nziza ku isi izi za Real Madrid ni equipe ziri kagira urugero rudasanzwe nubwo izi za FC Barcelona nto isiga inyuma kubera ko yageze kure muri Champions League nande yatandukanye ndetse na Inter Milan igeze muri finale za Champions League zibiri sino ishira kure nuko kabisa tugenda twigira wana shaka yandi makurusha kuri aka ka vuga twumve Mbappe ku majambo yavutse akavuga ati Manchester City nako Bayern Munchen ni equipe ya mbere nziza ku isi ngo equipe ni nziza ngo izindi equipe nziza nuko abizi neza ko ari ho Arsenal yavuze Real Madrid Jakari ntawe ntiyanabivuze no gutomboza nuko abizi neza ko ari ho Arsenal yavuze yavuze oya kanatsinda twese umuntu akaravuga Mbappe bujya sinavuze Arsenal kubera ngo dufaso occasion kubera ko ngo ari equipe ngo umuntu afana nibiki nawe numwe mu bagabo yagumye agaruka cyane kuri equipe ya Arsenal bakomaza ati Premier League urabona ni yandi ni Arsenal
n'ibindi bitandukanye. Wowe uzana wisunze ivyo yavuze. Rero je ndiko ndisunga ivyo yavuze Mbappe kuva kera nimwe mu bagabo badimira ikipe Arsenal ndetse vyigeze no kuza biravugwa gihe agomba kuva muri Paris Mengo bashaka kuja muri Arsenal nubwo vyari bihuha vyigendera. Ibihuha vyigendera hariya novuga ngo witwa Kylian Mbappe abwira amajambo canke avuga ku witwa novuga ngo uno Upamecano nuko bimeze ariko kandi tuvuye mu tutarava mu Faransa nyene witwa Edouard Kamavinga nawe yagize akabazo k'ivure katumye banashaka aba muri hari ntaravayo ari Creonfontaine mbe ni Creonfontaine ahubwo bamwongereye kundi muntu yitwa Kefren Turam hajya avukana n'uriya muhungu akinira avukana na Ardatira ahubwo Ardatira sise ni se witwa ujya kina kwa Mirase yagiye cyangwa yagiye kwa cyari bukwa Kefren Turam kwa Inter de Milan ni kwa Inter Milan ni yakina unawakina muri AC Milan nuko kabisa bigize kibiza binameze mwe kandi ku rundi ruhande novuga ngo Madrid ngo igiye kuvukura akazina ngo ka Berna ngo ka Santiago ubungiye kwiyandika izina gitwa ngo Bernabeu bamaze no gusohora logo yayo igomba kwidandariza bamaze no gusohora logo baravuga bati reka tubihindure dukuri ko ka Santiago Bernabeu tuyigite Bernabeu gusa akazina navuga gasa na koroshe kuvuga bafise impamvu zabo nubwo ntabonye fact nyene zavyo kugira ngo umuntu anabijije ariko bagira impamvu zabo ariko nibaza ko ni marque bashatse kwigira izina rito ariko Santiago yari izina ry'umuntu Santiago Bernabeu nyene mugabo baciye mukura ko bavuga bati dukure ko Santiago tugumize ko Bernabeu mugabo nubundi ni rya zina rigumye ko gitwa Bernabeu kubera ko nimwe mu bagabo banditse amateka adasanzwe muri equipe ya Madrid yitwa Santiago Bernabeu baca baravuga bati kibuga twubatse reka tukimwitirire Santiago Bernabeu nimwe mu bagabo navuga ko bafise vyinshi batanze muri club ya Madrid na cyane atatanze umukino gusa ahubwo yatanze n'umushaha muri club aragwanira umugwi mu buryo bugaragara by'ukuri ko buryo yigara imitima y'abakunzi ba Real Madrid ubwo muri bino bihe nyine bisanga muri za Europa League zigihumbi kimwe na 1986 gutyo hatangura kubaho akantu kamere nko gusubira hasi kwa Real Madrid ariko Santiago Bernabeu yabaye umwe mu nyubako zidasanzwe za Real Madrid ari nayo mpamvu baci bafata ikibuga barakimwitira ari gukura ko ka Bernabeu nako ka Santiago bakagumiza ko Bernabeu byumvikana ko batashimye gukura ku izina ryose ariko bafise impamvu zatumye Mark basa n'abagomba kugabanya nuvuga ubunini bwayo nuko kabisagiye kuba bagomba kubekoragabanya nuvuga ngo ubunini bwabo kugeza muri kano kanya ariko kandi kugeza muri kano kanya nuvuga ngo nandi bakora bava kwa Pepe Guardiola naruvuga ngo akaragishira ko kavuga nuvuga ngo bigize iki bitandukanye nuko ngo inyuma yo kuba nuvuga ngo bishobora kuba binagenda neza canke Pepe Guardiola ashaka gutwara ibikombe nuvuga ngo bitandukanye kugeza muri kano kanya nuko Manchester City Pepe Guardiola mu gihe azova muri mu myaka nuvuga ngo amazina yakishika kuri 10 ari kuri hariya kuri Etihad Stadium ngo mu gihe ngo equipe itwa Manchester City yoshobora kuba inamu bitandukana none equipe itwa Manchester City harimwe abameza novuga ngo bashaka kuba baza kumusubirira izina rya mbere rishaka kuza n'iyitwa Vesa Company na kene equipe itwa akameza equipe itwa Bayern Munich yaciye muri equipe itwa Manchester City haraza izina ryitwa Roberto De Zerbi ameza equipe Olympique Marseille akaza n'izina novuga ngo yitwa Andoni Iraola amenyereza equipe ya Banamafu amazina ashaka kuri 3 ngo mu gihe Pepe Guardiola ziva muri equipe urashaka kuba yoza kuba asubirira witwa Pepe Guardiola asha imyaka iragiye kabisa harageza aho Pepe batangura kwimvira ku isohoka giwe nimwe mu bagabo vyagaragaye ko yahaswe no kuva muri ino equipe gwabaye urukundo gusa yanse gusiga equipe mu mamanga aravuga ati reka ngome hano kugira ngo ndabashigikire tubanye muri bino bihe bibi kugira ngo tunabivemwo turi kumwe na cyane ko n'umufashe we bivuga yuko yoshobora kuba ari imwe mu mpamvu zatumye banatandukana Pepe Guardiola aravuga ati je nta sinoshobora gutama Manchester City mu gihe kimeze gutya ndaza kubandanya ndayishigikira kugira ngo ndayigarukane mu bihe byiza ariko kandi n'umugabo ubona ko no mu majambo agenda aravuga mu itangazamakuru numwe mu bagabo bagunze kugaruka ku bijanye na retraite canke guhagarika ivyo kumenyereza ubwo birasa naho Pepe yamaze kuruha birasa naho kano kazi kamaze kuburuhisha akeneye kwiha imyanya kanaka yo kuhagarika ivyo kumanza guhagarika sinzi ko azohagarika burundu ariko mugamanze afata kanya nkako Jurgen Klopp yafashe muri equipe ya Liverpool amere nk'uhagaritse gatonye ivyo kumenyereza kugira ngo
aje nawe kubaho mu buzima busanzwe ubuzima hariya nkuko nyene warumvise ko no mu minsi yeze yagenda avuga ngo ninagira retraite ngo nzoteka mfungure mbera ngo ibisi yose mbere nzunguruka isi n'ibindi bitandukanye vyumvikana ngo nawe nyene ariko ararota araba ubuzima buri hanze akiyumvira ngo eske zipanike buri munsi ndarana niyumvira ngo ejo tuzokora ibi niyumvira imikenyero mishasha tuzokoresha n'ibindi bitandukanye sinofata kanya nanje nkaruka nkamanza nkaryoherwa isi ko amafaranga ndayafise arifuza kurya ubuzima rero muri Manchester City nico gihe cyo gutangura kwiyumvira ngo ninde muntu dushobora kuhazana nk'umusubirizi wa Pep Guardiola kubera ko bwa mbere na mbere birasa naho Pep Guardiola ariko arasa no gutangura gusepa gatonya yigira inyuma muri Manchester City nibaza ko akabasiga heza muri ino sezo Guardiola cahagarika ivyo kumenyereza cahagarika mugiye kandi n'inkuru vuga ngo nziza ku bakunzi ba kipe